Mwaramutse. Aline Kwizera ni umudandaji wo mu kigwati ca kane Igihanga mu ntara ya Bubanza. Kuva afatiye ingingo yo kwinjira muri koperative Sangwe yo ku mutumba bayeho, yize vyinshi mu migambi y'iterambere arangurira hamwe n'abandi. Hari muri koperative Sangwe turarima hama tukonga tukorora. Ico tworora hanini ni ingurube. Turarima igiterwa c'umuceri tukongera tukarima n'ibigori. Ico giterwa c'umuceri turarima ku masezo. Ayo masezo tuyarimemo turimbura tugashira hamwe tukabwira abanwanyi ati havuyemo umwimbu nganuku tugomba tukorera iki. Tumaze kwimbura harageraho umwaka uheze tuvuga ati tugomba tugabura umwimbu. Mugabo umwimbu naho tugabura nta bintu tuvuga ati turamaze ibintu byo mu kigega. Tugira ivyo tubahaye n'ivyo dusigarana. Amaze gushika muri koperative, Aline yarizewe atogwa mu nama iyobora koperative, mbere aca yintumbero gusigura umufasha wiwe umugambi gutyo amuhamvye bafadikanye ikivi biciye mu bikorwa by'iterambere. Jewe hanini mu kuza muri koperative nuko baje bigisha. Bamaze kuza kwigisha mbona n'abandi banwanyi bariyandikishije. Nanje mbona kwiyandikisha, hama maje kwiyandikisha ndaja muri iyo koperative hama hatebaho bangomwa mba n'umukomite. Mbaye n'umukomite rero nuko canza nkwigisha umugabo nkamubwira ati kimeze uku kandi bantoye. Nawe yategerezwa kuza kumfata mu mugongo nk'umukomite kuko abandi banwanyi ntibari kucaza baza ngo baje kwiyandikisha, nanje umugabo wanje ari inyuma. Cyo catumye ndamwigisha nkamubwira ikungene kimeze nawe acaza kumfata mu mugongo. Imigambi arangurira koperative Sangwe igira akamaro umuryango kuko iyo akene iki canke kiriya yitura koperative nayo ikamuha ingurane ariha atavunitse. Niyo ngize akantu kambakiye canke mvuga ati ndakeneye n'utuntu kagataye kugira ngo nibesheho, ngenda nkakibwira abanwanyi muri koperative nkaraba ingene noba ndibeshejeho mu bintu byo kudandaza. Kandi ikindi naco ivyo nzanya baritemba iterambere ryo mu rugo. Iyo mbaye bubihisha umugabo nta terambere ari riri mu rugo. Mugabo hageze ivyo tukoze byose tubihuriza. Jewe ndazana mu rugo nkamwereka ibi nawe akanyereka nawe ivyazanye kugira ngo tubihurizeko dukora ibintu byo mu rugo hama iterambere ribandanye. Gameriye Sengiyumva yubakanye na Aline yaramaze gutahura yuko gufashanya no gushigikira umupfasoni wiwe bitimbataza umubano bigashigikira iterambere mu rugo. Guha uburenganzira umugore ukamwereka neza yuko umwereka icyo bita amahoro mu rugo, ubanza kumubwira ko yisanzura cyambere akisanzura mu byo muharonderanye ntabisesagure, hama akaraba ubutunzi bw'urugo nanje akampanura kugira iki simpave nonona ibiri mu rugo ibyo duteza imbere. Mu bisanzwe umugore adufasha kinini ya twebwe abagabo. Hari ibintu byo mu rugo ni wabarijira mu bisanzwe muhira. Abantu bagiye hamwe ni byiza cyane ko umudamu akubwiye ikintu unyaruka kucyumva. Je narabangutse kucyumva kuko nabona ko asize mu iterambere ry'iki. Hariho ibyo tworonka muri iyo koperative bikatwunganira no mu rugo. Narashimye ko nanjye yaciye ampanura ndaza muri koperative. Ubu twese no kuri dushira hamwe ko turose twese tugashira hamwe karatunze abana twabyaranye kandi n'umubanyi aje kudusaba nk'ikiro cy'umuceri turamufasha ati akabona ko neza koperative Sangwe hari ico itumariye. Munywanyi aho uherereye abashinga nayo baborohereza abo bubakanye gurumbira amashira hamwe ahimiriza rango y'imigambi y'iterambere. Hari ico ubwira abashinga nahe bagihotera abakenyezi bitwaje igikenye. Iciyumviro cawe kirahawe ikaze gitushikirije muri commentaire.